ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Barundi kazi mwebwe mwese mwumva ikirundi c'abarundi inshuti z'Uburundi ndabahaye mwiriwe ndabahaye mwaramutse. Jewe ndi nta fatiro tayidatuba idome kandi matara. Jewe ndi umumana ariwe musongore yamuka mu gihe tagita umwami n'abagabo muri Gitega gitenga titeka n'amataba tonyanga ubutwari n'ubutore murahazi mwese. Uno musi rero mfise akanyamuneza ntangere kuko ndashikanye umwaka wose uraheze ntanguye ikiganiro citwa TikTok. Ubu reko dutanguye ikiganiro ca TikTok rero imbere yuko mbandanya reka mbanze ndabavugirize umuduri mwumve gatoyi. Ngomba ndabavugirize umuduri gatoyi mubanze mwumvire gatoyi gusa naza gushishaho hanyuma. Aho rero aha kwari kubacishiriza ko gusa hingere tubandanye ikiganiro. Nariko ndavuga ko jewe nta fatiro tarayidatumba ridomeka yandi matara ndi n'akanyamuneza ntangere kandi nawe warukwiye kugira akanyamuneza kuko umwaka wose uraheze twiga ikirundi c'abarundi kuri TikTok. Ubwa mbere na mbere iyo TikTok yaje gute? Nama ndabivuga ariko ngoma ndabisubiremwo. Jewe ndafise igitabo nanditse kirimwo ubujajuro burenga 3,000. Naranditse igitabo kirimwo sokwe niruze nukuvuga ibisokozo bishika 1,000. Naranditse igitabo kirimwo uducamugani dushika 5,000. Mugabo hari abantu bamaze kuntanga kwandika uducamugani nzovyandika hanyuma kubera nduja turangura kugwandira mu kintu kimwe. Hanyuma rero jewe nanditse ivyo bintu bikaba biri muhira nkaba ntararonka uburyo bwo gushobora kubishira ahabona. Ico naciye nkora naciye mpamagara imbonesha kure y'Uburundi, ndahamagara abantu bafisa imbonesha kure mu Burundi, ndahamagara abantu bafisa amaradio mu Burundi inzamirizi, ndahamagara uyu ndababwira nti jewe ndafise ibintu vyoba ngira akamaro kugira ngo abantu bamenye ubwenge, abantu baze barajajura batwenga bati nta fatiro Patrice zana amafaranga. Jewe ntegura ibintu ndabishikiza abarundi nonge ndabaha amafaranga kandi ivyo bintu je nabiteguye ata amafaranga ndiko ndarondera. Jewe rero maze kumva yuko abantu bose bandondera ko amafaranga, maze kubona ko abantu bose bagira bati zana amafaranga kugira ngo ivyo bintu vyawe birengane, je nyafata umugambi wuko nja ndabiha Abashinwa rero bakaba aribo bashobora kubitanga ni washaka bakaba aribo baronka amafaranga. Twengaha muri Canada nayo babwiye muri Canada nta mafaranga turonka kuri TikTok. Umuntu wese abangaha muri Canada ni yakubwiye ko yaronse amafaranga kuri TikTok uzocuza rero je nanje nimenjure nzoba naramenje. Nta mafaranga turonka. Mugabo sinsiba gukora ibintu. Sinsiba gukora iki kubera wanka kurimira umwana w'inyoni uwawe akayagura. Niho naca ntangura yo kugira ibintu byo kujajura. Nkajajura kuri TikTok kwera akajajuro n'akantu kagufi gose n'akantu kadatwara umwanya munini mugabo usanga ari ngira akamaro. None uno musi mukuru nibiki? Hari ibintu bitatu byo kumenywa. Nukuvuga uno musi nigenekerezo rya 30 ukwezi kwa Rusama mu 2023 ku kirangamisi ca Gregori canke Juliano. Mugabo mu kirangamisi c'abarundi uno musi si itariki za 30 mbere ku kirangamisi c'abarundi igenekezo rya 30 ntiribaho. Eheraba ukwezi ngukuriya mu kirere. Ukwezi ngukuriya mu kirere ngukuriya kujya rero murabona ko ukwezi kugabuyemwo kubiri kurarengeje ku munsi umwe. Kurarengeje ku munsi umwe mu kugaburamwo kubiri. Nukuvuga kujya kwezi uko biri kose kumaze indwi imwe. Nukuvuga nukwezi kwa Juliano muga nukwezi kw'abarundi aha nukubwira iminsi tugezeko uno munsi.
Ndagukengurukiye cyane muhungu wanje Donovan Ivan Barwa uriko urafata aya masanamu, ndaza kumubereka hanyuma. Ego aho rero umuntu rero yamfashe amajwi, wamfashe aya masanamu mwabonye n'uyu muhungu wanje Donovan Ivan Barwa. Arabaramukije, baramutse, urabona arabaramukije rero. Aho rero murakaramba mwese rero, murakagwira, muragahora ku ngoma ntafatiro Patrice. Aho rero naciye ndabigira itariki 30 ukwezi kwa Rusama, kubera iyo tariki ya 30 y'ukwezi kwa Rusama ni ikintu gikomeye gose kuri jewe, ni ikintu gikomeye. Muti gute? Mu 1983 jewe niho namenya ikibazo c'umwaka wa 6, niho twagikora. Hama tugikoze rero nico nashoboye kumenya. Nari maze no gukora ibindi bibazo bishika 3 vyose bavuga ko binaniye, mugabo je nzi ko nabitoye. Mugabo ico nashoboye kumenya data wanje ishashoboye kunshikana mu windwi, nagikoze itariki 30 z'ukwezi kwa 5 mu 1983. Nico gituma nafashe iryo genekerezo. Nukuvuga ko iryo genekerezo ari genekerezo rikomeye gose kuri jewe. Aho rero uravyumvise ingene vyagenze, ingene nayobewe iyo yindi myaka 3 yaheruka, n'ingene byashitse ngo jewe menye ivyo. Nivyo nzokubwira ikindi gihe ndiko ndavuga TikTok, ndiko ndavuga gacamugani, mugabo ubu sivyo ngomba ko tuvuga kubera n'umunsi mukuru ukomeye. Ubu rero nye mbanze ncishemwo akandi karirimbo gatoyi, mugasa karirimbo no kugira ngo ndyohereze ibintu. Ubu rero ngo twumvirize rero. Aho rero aho karakonshishijemwo kugira ngo tubandanye umunsi mukuru. None rero jewe maze kubona yuko abarundi basa n'abatumva ivyo nkora, kubera je ivyo nkora jewe nkunda Ikirundi, ngakunda abarundi, ngakunda Uburundi, hama abandi bakanyaka amafaranga, kandi ayo mafaranga jatayo ariko ndaca jewe naciye rero nkora. Ubu rero gushika uno munsi maze gushira habona ubujajuro bushika 273. Ubujajuro 273 nibwo bujajuro maze kwerekana, nibwo bujajuro maze kwerekana kwisi yose nzima. Imbere yo kubivuga nagomba ndababwire ko abarundi bari bakwiye kumpa agashimwe. Ni jewe ntafatiro Patrice nazanye ibintu vy'ikirundi c'abarundi, ibintu vy'ikirundi tuvuga kuri ivyo bintu vya gihuri, ivyo bintu vya Instagram, ivyo bintu vya Facebook, ivyo bintu vya YouTube, ivyo bintu vyande. Ni jewe nakundishije abarundi Ikirundi nciye muri ivyo bintu. Muti vyagenze gute? Jewe ngo ndababwire ko kuri TikTok nashizeho ubujajuro bushika 273. Ubwo bujajuro 273 bumaze kurabwa n'abantu 400 n'ibihumbi 9 n'amajana 284. Ibihumbi 409 n'ibihumbi 284. Abo bantu nimbo bamaze kuraba ubujajuro bwaciye kuri TikTok. Nukuvuga akajajuro kamwe kose kamaze kubonwa n'abantu bashika 1,500. Imana nihabwe icubahiro, ntafatiro Patrice, urakarambura akagwira, uragahora ku ngoma. Sinagarukiye kuri TikTok. Kaje nabwiye kuri TikTok yuko nta mafaranga abantu ba muri Canada baronka. Muga abantu baba handi, abantu baba mu bindi bihugu barashaka kuronka amafaranga. Jewe nta rufaranga na rumwe ndonka, kiretse ko ngura ibintu, nkagura ibintu kugira ngo nshobore kubashikiriza ibintu biryohoye bisa neza. Ndafata imodoka ari nkagenda,
narigeze kubereka ama TikTok ubujajuro ndahantu ndabereka amamodoka ngira gute. Mushaka mutenge canke mureke ndiko ndajajura jewe naragize akajajuro nerekana imirongo iri mwibarabara ndabira rero hajya navuga mpagaze ubu naho ndi mu modoka rero raba ya mirongo mushaka mutenge canke mureke nariko ndajajura. Naha murabona ko naje n'ubu muduri murabona ko arubona kwe mu Burundi nzani no muri Canada. Icyo cyari cyambere. Ikirundi c'abarundi ubujajuro narabushikanye kuri Facebook, kuri gihuri Facebook. Kuri Facebook nashizeho ubujajuro 38 nukuvuga na maninde nama video 38. Ayo ma video 38 amaze kurabwa n'abantu bashika ibihumbi 37 n'abantu 448. Nabo nibo bantu bamaze kubona ama TikTok yanje, bamaze kubona ubujajuro bwanje kuri Facebook. Nukuvuga ko akajajuro kamwe kose kamaze kubonwa n'abantu bashika 986. Naho nafatiro Patrice habwa iteka nitekane urakarambura akagwira agahora ku ngoma kubona dushobora kuronka ibintu nk'ivyo, dushobora kuronka abantu bashoboye kubona ibintu nk'ivyo kubera jewe. Aho rero ivyo bikaja ngaho ntibirahera. Kuri YouTube narashizeho ubuntu bita short stories, narabushizeho nabwo nyene nukuvuga akajajuro kamara umwanya mutoyi, narabushizeho maze gushiraho ubujajuro 9. Ubwo bujajuro 9 kuri YouTube bumaze kubonwa n'abantu 527. Abo bantu 527 nukuvuga ko akajajuro kose karabonwe n'abantu 59. Imana ihabwe icubahiro. Ntafatiro Patrice ndagukengurukira akarambura akagwira uragahora ku ngoma kubona warashoboye ikintu nk'ico. Ntibirahera, naragize kandi narashizeho ubujajuro burebure. Nukuvuga ko ubwo bujajuro bwose nakoze, ubujajuro bwo mu kwezi kwa gatandatu kumwaka uheze, ukwindwi, ukw'umunani, ukw'icenda, ukw'icumi, ukw'icumi n'ukw'icumi na kabiri bwose narabushize kuri YouTube. Nukuvuga ni amaninde n'ama video maremare. Ayo ma video rero maze gushiraho ama video 7 amaze kubonwa n'abantu 1865. Nukuba ku video yose ninde yose y'ubwo bujajuro imaze kubonwa n'abantu 267. Ntafatiro Patrice urakarambura akagwira agahora ku ngoma kubona ivyo bintu warabishitseko. Ivyo bikaja ngaho nukuvuga ayo maninde maremare 7 yabonwe n'abantu 1865. Nukuvuga ko ninde yose yarabonwe n'abantu 265. Naho ntafatiro Patrice urakarambura akagwira agahora ku ngoma kubona warashitse kuri ivyo bintu. Abarundi bari bakwiye kumbona
bakabona yuko je ndiko ndateza imbere imico kama y'abarundi. Ni naho mvuga nti jewe ndi umushikiranganje w'ikirundi c'abarundi, ubushikiranganje bw'ikirundi bwabwiza kubaho nka kurya hariho ubushikiranganje bw'uburimyi hakabaho ubushikiranganje bw'ikirundi. Uwo mushikiranganje akaba ariwe tuzobaza ko ikirundi kimeze neza canke kimeze nabi. Aho rero nukuvuga ivyo bintu vyose navuze, TikTok, Facebook, YouTube, short stories, tujya tuntu tugufiya nabijya birebire najya maninde maremare, nukuvuga ivyo bintu vyose byabonwe n'abantu 2812. Njiye ngabura naho hantu nashize ibintu, nukuvuga aho hantu hane kuri TikTok, kuri Facebook, kuri YouTube ubwo buntu bugufi no kuri YouTube ubwo buntu burebure, nca nsanga akajajuro kamwe nashize kuri gihuri kamaze kubonwa n'abantu 703. Nukuvuga Imana nihabwe icubahiro. Hinge mvuze umudurire rero ko twebwe nukuvuga ko abarundi duteye imbere. Aho rero nkaca mbandanya nukuvuga neza na neza jewe narabaye itara ridatuba ridome kandi matara. Abantu b'abarundi barijukiye TikTok kubera babimbonyeko, abantu barijukiye ibintu bashyira kuri TikTok kubera babimbonyeko, barijukiye ibintu bashyira kuri YouTube kubera babimbonyeko. Sindiko ndavuga abantu bashyira ko ibintu by'amareresi, ibintu by'imiki, ibintu by'imiziki, oya. Abarundi bahavuye batangura kuza barakora ibintu kubera babimbonyeko. Aho rero ndagusezerero ndakubwira nti urakaramba, urakagwira, uragahora ku ngoma. Wewe wakurikiranye kino kiganiro c'umunsi mukuru, ukaba ari umunsi mukuru w'umwaka wa mbere tumaze muri TikTok. Hanyuma rero ico no kwipfuriza n'igiki nuko nkuko nakabaye itara noheza nkabana ndakudomeka, hama ndakudometse nawe ugaheza ukazodomeka abandi, kubera je sinzokwamaho igihe nazoba nkiriho ibyo nakoze bibandanye. Abantu bakunda ururimi rwabo, abantu bakunda ikirundi cabo, abantu bakunda imico kama yabo. None rero urakaramba, urakagwira, uragahora ku ngoma. Gira amahoro nawe unyumva, gira amahoro nawe unyumva, gira amahoro nawe unyumva nawe unyumva, more nawe unyumva nawe unyumva gira amahoro nawe unyumva, gira amahoro nawe unyumva, gira amahoro wewe unyumva wewe unyumva nawe unyumva Mushaka mutonge canke mureke je ndiko ndajajura. Iyi modokari ndi nyuma ni modokari ya Benz Mercedes, yitwa Benz Mercedes. Ndabira n'ingene vyanditseko Benz Mercedes, urabibona ngaha biranditse neza na neza. Rero hariho umugabo umwe yaratunze, hanyuma atunze gose rero, hanyuma acatwara umukobwa batwajinda, hama rero akamutwara uwo mwana atari gwiwe. Hanyuma rero ku munsi mukuru rero, ku munsi mukuru wa mariage niko guca rero abavyeyi baraba ati monega mwana we vyagenze gute, aturumva je naramukunze.
abavyeyi basa n'abavyumvise mugabo inakuru aramuhamagara ati mwana ati je numvise umengo ugendera mu modokari bita Benz. Umuhungu wiwe atego hanyuma ati nonega mwana wewe urongora umukobwa Benz ucugendera no mu modokari Benz ati we ntazindi modokari zari ziriho mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Ico mwamenya coco nuko Benz ni Karl Benz, Mercedes akaba ari umugore wiwe. Ni modokari rero ni mashini ni moteri yakozwe n'umugabo n'umugore. Karl Benz n'umugabo, Mercedes n'umugore. Mushaka rero mutwenge canke mureke nariko ndajajura.